wantumye ngo tugende turi babiri nzogenda mbure numwe nzogenda nzojana na wa mukondo wa ntambara ndende urazi ko atari gatinya shingiro tambuka tugende mukondo ukubura ku ntama nkoga mareba yandembera ukajabuka wino ntambara y'umuho chamuka ziyamanu murenga juru nahire ndanga nahire kuri rusizi sombe bihogo byose kayenga kazanye mandi yo manda ze ntambira gohaye nzigiriya perezida rigwa rukundo yankunze nzora umukunda iceka inkoko mu gushengera bigaceka ibikano mu gusera imbere baramuhaya ni perezida genda mumubwire ko kw'ivyo bamuvuga ko nasanze bisa nkavyo kuzaje wamatako ngo ndazimusuke ko bashaka ivyo bisuko ibyo simbyagala rindira gato uvuze ngo akumatako ya nde ntavyo wumva ariko kugira ngo ubigenze gute ngo ndamuha ivyo bisuko oya saho numvise uvuze mu kanya ariko ngo ndazimusukeko iziki Yami people ni kuva kuri Malengo Media nkuko bisanzwe ubu ni Hakim nyuma Mike musanzwe munzo biganiro mugabyo umunsi twimutse gato kuri Malengo Media ariko nimba utaragira subscribe nico gihe uyikore bigishushe kuri Malengo Media. Uyu munsi rero dufise o twita umustar akomeye cyane azi byinshi multi talent afise impano zidasanzwe mbibutsa ngo ni Hakim Talks buri munsi n'ikiganiro bamwaka ngaruka munsi ngaruka bihe hafi bya buri munsi. Uyu munsi dufise uwitwa Hands Up reka mu mico y'abarundi birazi ko atamuntu w'umugabo adondorwa ahubwo ari idondora akivugira we kubwiwe. Much welcome brother. Yes, kamna tafaiti kama Hands Up basi nyote mikono yu kamna takaluka bas otikana du enzablimu Hands Up kama kawa ya niberenga muri Malengo Media. Yes, iye gubona Hands Up ukora iki twabiye gufise impano nyinshi impano ufise nizihe ukora iki tukene ko kumenya muri rusange gira badukurikira kuri Malengo Media. Ya jewe nkora tuntu twinshi ndi umuririmbyi ndi umuvyinnyi ndivuga amazina ndambika abantu batandukanye kandi bakabegwa oji ndakina filme ndakora amadeko ndaganira n'abantu n'ibindi byinshi kabisa muzokwama mubibona mugiye muri Hands Up muri channel yiwe. Ego wavuze ngo bivuga amazina kwivuga amazina nibiki tubimenye ubwiye n'abatwumva imbere yuko tuja mu zindi mpano duhere ku mpano ya mbere yitwa kwivuga amazina kuba tabizi uko basore benshi Bujumbura usanga ibintu nk'ivyo onye by'akaranga n'ibyo batabizi kwivuga amazina duhere kuri ico nibiki. Kwivuga amazina noshobora kubisigura ko ari umudiho wo kuvuga wo gutanga message mu bundi buryo butandukanye nkuko abandi bantu babizi. Ni hakurya kwa rap ushobora kuvuga kuko mu mazina uravuga ibintu byinshi ariko ukabivuga mu rundi rurimi ariko gukirundi ariko umengo ntirusobanutse ariko rusobanutse na cyane cyane aho uza gusanga ukoresha ikirundi nyaco c'abarundi ikirundi cyo kunsitso niko numva no bivuga aho uza gusanga nka jewe nshobora kwivuga amazina y'igihugu amazina y'Imana canke amazina y'abakora amamanza bivanye n'umwanya mbandimo. Ego tubwire gato ducire ku gace nyine uduhe sample yo kwivuga amazina ariko numvise uvuga ngo kwivuga amazina ngo biri mu mice itandukanye tumaze kumva gusa ku ruhande rw'igihugu harandi mazina baho canke amazina gusa vuga ubwiza n'uburanga bw'igihugu. Harabo amazina yo gutazira Imana nayo nyine abaho. Harabaho y'igihugu nayo gutazira Imana na gutazira Imana nayo gutazira umuntu nibwo butanduka canke yo gutazira ikindi kintu nico gituma kuvuga ati namazina ariko kwivuga amazina uburi kurivuga ikintu canke ugitaka mu bundi buryo ushobora kukivuga bitanduka n'ingene abandi bantu bakiyaga. Duhe sample gato twe duhonje abari kukumviriza bose ngo bumve Hands Up ni muntu ki. Yes, uru Burundi mvuga ntazindwa ndanga ndatandatira batakuzirirenze bwaca aricanye bukabakera ku maso basasagaza ubudasabwawe n'ahandi ugahurumbirwa na bose shinga imizi Burundi. Ibyo bintu ko bikomeye ayo majambo reka si buri muntu wese yasobanura ubu ugomba kuvuga iki muri rusangi muri ayo mazina. Ndiko ndagerageza gutaka Burundi igihugu amavukiro ndabicishije mu gahogo kiwacu ki Burundi nkuko ari igihugu cyacu cy'u Burundi. Bivuze ngo ku mamanza y'abantu naho ushobora kujayo ukavuga amazina canke mu birori by'igihugu naho nyine ni ibintu ushobora gukora na cyane no mu mamanza ndagenda
uyu umuntu yangomwe kandi biragenda neza nta kibazo. Yego. Hands up. Yes. Twarumvise kandi ngo ufise impano nyinshi niyo twaguhamagaje kuri Malengo Media urumva koko tutuma kuzana ibintu bishasha ndetse kuri urubuga kugira ngo abantu bashishikare barukunda cyane. Nubwo turakubaza rero inyuma yo kugira impano hari nindi ivyo bita ngo nibicuba byo ububizi. Ndagerageza n'ukuri. Ego. Inyuma kandi ibicuba twarumvise ngo uraririmba cyane gose. Akazi k'umuziki katanguye gute kagenda gute tukeneye kumenya historique y'umuziki uko watanguye naho ugeze we n'imigambo ufise muri kaza ka hafi n'akakure. Ya murakoze cyane hama muri music vraiment imaze neza nabitanguye en 2013 mu 2013 ni kuvuga gushika none umunsi ndabandanya ama video ndamaze kuyakora indirimbo ndafise album ndafise na bonus ndibaza bamaze iminsi mukurikiranaho mwaruka kubona indirimbo imeze neza cyane ndazi mwarayikunze abatarayibona ni hahandi nyene yitwa agacupa ari nayo mpamvu vuba cyane nzwa nibereye muramvye abanyamuramvye ndazi bazoryoherwa. Ariko kandi ikindi kandi ubuze ngo yari indirimbo yitwa agacupa none agacupa ko tuyizi kuri El Proundi na waririmbye agacupa mwagiye hamwe ni kwa kundi bagabo barakubiri bakarota kumwe bimeze biti ninde yiganye undi tukeneye kumenya kubera iki mwese mwahuriye ku ducupa. Tungiye kuvuga ngo abagabo babiri barara kubiri bakarota kumwe wocume ngo twarose bimwe ariko uza gusanga indirimbo yo wanje iratandukanye kure cyane ni ya El Pro kandi ugiye kuraba El Pro yaririmbye icupa nanje navuze agacupa rero icupa ushaka gusanga aririmbye ry'amazi ariko nza gusanga aririmbye agacupa nkeka akayoga ariko je naririmbye icupa nyaryo Amstel haza gusanga no muri clip twakoreje Amstel akagwa kiwacu Burundi. Ego urakoze cyane. Agacupa abantu bayakiriye gute ugiyanije n'izindi ndirimbo wagiye ukora aho hambere? Ya agacupa ni indirimbo ugiyereranije n'izindi bakunze na cyane cyane aba jeune kandi yanambere n'intambamye birana n'intambamye abandi bari basanzwe bazi ko ndirimba indirimbo z'Imana. Yego. Ndirimba indirimbo z'akaranga canke ndirimba izindi ndirimbo zihayagiza igihugu canke amasosiyete kuko zirahari ariko bazabona nakoresheje iyindi imvugo canke uwundi mudiho byarabatangaje hamwe bambwiye ati subira muri gospel ariko ndababwira ati kubera ari impano yo wanje kandi abifata nk'akazi nta mpamvu yo guhindura ahubwo ngiye kubazanira ibindi birenze aho mutazoza kuvuga ngo waririmbye agacupa kuko uza gusanga n'iyindi vuba ndabafitiye yitwa ndashaka nitwa mubwire zose nizanje kandi nizanye kuzumva. Ego agacupa ni indirimbo nanje ubwa nyine kuko kiganiro narayumvise ndumva ariko ugiye kuraba ndagomba unhize iyo wakoze n'igel butandukane n'ubuhe. Ego jewe numva novuga kuyanje kubera ni yanje shora kuyisigura uko wanje. Bivuze ngo igel pro ntawe urumviriza. Narayumvirije kuko kuba nkunda indirimbo yo wanje nkunda n'izabandi kuko ndazi n'izanje barazikunda. Niko tutaravugana nawe ndazi ko yanje yayibonye. Yego. Ariko iyanje ahitandukane n'izindi nuko iyo wanje iri mu vibe iteye ubwoba na cyane cyane nk'abanyakirori vraiment ntibo kwitinya kandi nta makontrete uwo yitamba nabi ni woba agomba kumbira nabi cyo kugira nabi. Ego twumvise style haba ama style menshi mu kuririmba tubwire nk'ama style tubwire nawe uzizinga he mu style ahari yo kuririmba. Jewe style zose mujya ndaziririmba. Ndaziririmba vraiment. Hari abayirimbye usanga ari babandi bo baririmba rap gusa ntibahindura ugasanga abandi nabo baririmba izo guhibongoza ntibahindura ugasanga abandi nizina ntibahindura none uwe na ma style angahuze mu kuririmba. Shora gusanga ndanihenza ariko ni kubera nza gusanga style zose ndaziririmba. Kuko ndirimba no mu ndimi zitandukanye uzonyumva mu Kirundi mu Giswahili mu Congereza Français Ikigande. Okay duhe Ikigande kwanza. Duhe imponjo y'Ikigande. Kwagaranyo sembera wanawo wavekogwe abantu si balunchino bagusabira bubini so come on baby stand up I'm never give up nishuke amani pande. Okay. None tugomba kandi utubwire inyuma yo kumenya style nyinshi zitandukanye rap habura style umuntu abazi gusumba izindi hagati ya rap na R&B bimeze bite nihe uzi cyane?
Oya zose ndazizi vraiment. Zose ndazizi. Kuba zose ndazizi nukubera hose ntaza gukubita contract. Uzokumva nakoze mwikosa nijya kosa nyene ryoba nkuko ryoba ku yundi nayo ubundi hose vraiment ntabwo uza kugira ntabwo uza kumfata. Ariko ubona hands up twajanyiranije gato ntiturabaza ubitute. Hands up niryo zina ry'abavyeyi baguhaye canke bimeze bite? Mu bisanzwe abavyeyi banyise Bizimana Jean Marie ako hands up nako niswe kubw'akazi sanzwe nkora ka music na film n'ibindi bijanye. Ariko hari kandi kantu kiyongereyeko ubu ni hands up ni mu hands up in mood. Yes, ubundi muri mood. Ariko kubera iki bakwise hands up rero? Bari nyise nkiri ku ishuri aho niga nkiri mu mwaka w'10. N'abanyeshuri bari nyise bivanye n'ingene nari nimereye byose jewe kubera nani nakorera ku mwanya n'ubu ndakunda ikintu gikorewe ku mwanya. Ibintu byo kuramukanya byandi ngo yambi yego narabikora ariko kenshi naduza amaboko nkuko. Bacha bavuga bati ni hands up. Gacha kavanga haro cyane itwa hands up. Yego watubwiye ngo hands up in mood. Kuki in mood kagiyemo rero? In mood ni kubera benshi bazi ko umuntu akora ikintu kubera aba yanyoye ibi canke biriya canke kubera hari ikindi kintu kiba cyamusunyitse ariko jiwe ikintu cyose ndagikora ntari tabindanana. Abakunda kwibaza ko je ko tuzi ko abastare bakunda kwitamo utuntu udutabu tumogi kugira ngo baronke mood nyene ubugira umbire ko bakwise hands up in mood ata mood ujamo ikintu na kimwe. Oya jewe ikinyobwa ciwanje birazwi na kaji canka amazi itabisinzi nyene baridomeka no kuko. Oya reka. Niyo mbonye umuntu yakararimwa gusa ndamubona nkanezirwa kubera nyene abari karagi vyakunda aba yabihisemo. Nayo ubundi vyo ndavugisha ukuri iyo umuntu nza numva ngo ngurira agatabi birantusha ku mutima. Utumusaba ibindi bintu ariko usabye itabi wapi kuko sinzi n'ingene barinwa sinzi ingene baridomeka. Sofu bimwe vya kera nyene wasanga umwana yagize igipapuro akazinga bijya navyo no guhoha no gufyina ariko je ntatabi nigize. Mugabo uranywa inzoga ashwe reka oya reka none kuko uririmba gacupa utanywa inzoga none ico utagira abandi bakarya nimba ndi muri iyo mudina ndabashiramo ni nkuko naje shobora kuzinwa nta cyambuje kuzinwa ko je nta dini ndimwo rimbuza kunywa inzoga binkundiye ndashobora kuzozinwa ariko nta nzoganwa rero kuba uyinwa shobora kumushigikira ni nkuko nawe ashobora kunshigikira urumva ko icyo anwa simpaka ndakinwe nandi icyo nwa simpaka kinwe. Ego mu ndirimbo numvise wasohoye vuba narumvise indirimbo banza utubwire yitwa gute iyo ndirimbo wasohoye vuba muri iyi minsi nyine? Agacupa yego. Hari iyindi nta yindi wasohoye kiretse agacupa? Iyindi yitwa mubwire yitwa mubwire ariko irashari entre parenthèses ntirasobanura. Yaramaze gusohoka yeko nkora video yaramaze gusohoka vraiment audio ndayifise kandi meze neza cyane. Wotubwira agace gato kuko dutemwe tu genda mumubwire ko kwivyo bamuvuga ko nasanze bisa nkavyo kuzaje wamatako ngo ndazimusuke ko washaka ivyo bisuko ibyo simbyagala rindira gatuvuze ngo akumatako ya nde ntavyo wumvise ariko kugira ngo ubigenze gute ngo ndamuha ivyo bisuko? Oya saho numvise uvuze mu kanya ariko ngo ndazimusukeko iziki inoti inoti ariko oya nagomba gusa kumenya izo musuka kwizari inoti barazisuka wowe ari wumvise ariko usanga ari amazi canke ibindi bintu tu ntaco ufata ico wumvise ariko jewe ndi ntakanoti tu inoti barazisuka ku bana yego inoti umuntu azimusuka ko no mu gacupa burya twarumvise amajambo akome tutarasobanukirwa mpaka uyu munsi. Yego haba no muri ndashaka none dusobanurire navyo twumva kuki abastare muririmba ibintu kugira ngo twiyumvire ibindi kuki mutaririmba ibintu bisobanutse ubwo nyine abastare? Niyo mpamvu rero umustare n'umushakashatsi bijya ririmba so kuvuga ko bidasobanutse ahubwo yabanje kuvyiga ko ariwe tegereza kubisobanura kandi amwebwe mutegereza kubyisobanura mufasha umwanya mukumviriza ijya ndirimbe ngene meza mutaravye umudiho ngo murabiki. Niyo mpamvu ndagarutse uno musaba jene canka abantu buno munsi bahagarara ku kintu cyo kumva umudiho ariko batariko barumviriza message iri mu ndirimbo
canke bakaza kwihutira kujija ijambo umuntu yaririmbye bakarifata kutariko nk'ubu kibaza ngo umuntu arimbye igishego atari igishego oro ugaca usanga nikijyanye nawe usanzuzi meko nagerageje nkagishira ku mugaragaro utagitahuye neza ushobora kunyita ikindi kintu canke ko naririmbye ibintu bitabaho ego ariko tubwire mu mpano nyinshi ufise tuje kwindi impano rero watubwiye ngo na filme urazikina sivyo ego ni filme zingahe wabonetsemo narabonetse muri filme yanje ya mbere yitwa hanugwa wumve abayibonye ku mateleviziyo atandukanye ndibaza ko n'ubu igice kigira gatatu kiko kirategura ni filme yiwawe canke ni yabandi yari filme yiwanje bwite hanugwa wumve yacishijwe he nahe aho nashoboye kubona yaciye ni kuri Rema TV no kuri RTNB nayitanze ntabwo nashoboye kuko ico gihe ntabwo nari bwaronka televiziyo sinzi ko bakicishako narashoboye kuyitanga iyindi yitwa No Mother No Kids nayikoze ija mu higanwa mu Bugande ego iyo narayikoze hama narabonetse muri filme ya Sabas ubuzima ndaboneka muri filme ya Fanny Ravine umupfakazi haro n'indi filme nashoboye kuyobora yo kuri Eglise nayo nyene vuba irasohoka ego hama narabonetse mu dufilme duto tw'umufrere wanje yitwa Tijoro Comedy ego natwo warabonetsemo naho narabonetsemwo abandi nabo bampamagaye ntabwo ndaronka umwanya uko nshobora kuja guparticipa mu mafilme yabo hariho nabandi numvise ko bakene ko dukorana bizomeze neza abastare benshi burya babayeho bafise ibitutu yuko bazobeshwa n'umuziki wowe gute ko abastare benshi babayeho mu bitutu bibwira ko bazobeshwa n'umuziki ari uzubagaburira ku buryo bashaka ama management batumanaginga n'ibiki wowe gute hari uko managinga umuziki uhuza gute nizo mpano zose hari kandi kazi nyuma y'umuziki wo bufise ubwa mbere bwo ngirambwire umustare wese abayeho acoresha fatazi gahunda rimwe ambabarire nimba bamucorera acoresha bakamuha nivyo yo kumenya ariko ndabatumire mu abastare mwe bagenzi banje muze mujya ikiremve mucira sheko kuko nimba nakagufasha yegara gufasha kandi ni vyiza ariko tumenye ko umuntu agufasha no munsi hazogera igihe ataba kibishoboye kandi igihe atazoba akibishoboye uzoca kwama nimba waje uva ruguru uzoca usubira ruguru uje kurima kandi wari ufise impano aho rero ntumirira umustare wese ko yogira icakora kubw'ivyo je ndafise akazi nkora ndi managinga ari ikintu ca mbere nemera kimanaginga n'Imana kuko iyo senzira bikora tu haronka abakiriya mu byo nkora bakaza bakampa ayo makeyi nkari ha studio nkari ha video ariko najewe abamfasha mbana ndabashimira kuko hari abamfasha dukeme ubwa mbere nije nifasha n'Imana rurema vyose ego hama ndikuvuga ngo nta management office niwe wenyine jewe vraiment ni jewe jenyene byose ndifasha ariko anabonetse byo bavyiza kuko ndi amuvuma hajya ngo ukuboko kuriyaga ariko ntabwo kwimara uburyi abonetse no bishima me natanguye mvuga nti reka mbanze nkore kuko ubwa mbere ni nayo ntego yiwanje narisanzwe mbona umuntu kubera akoze akaririmbo kamwe canke filme imwe agacabona kumengo ageze ku yindi level arakaze ariko si ivyo kuko jewe indirimbo ufise ndazi ko woziririmba hafi nk'ukwezi kose utarazimara ego tubwire kandi rero inyuma y'ivyo byose wowe uri umustari abantu barakunda ivyo ukora niye style wazanye canke nakaye kantu ujya ko abantu uvuga uti je kubera kaanye aka numwe ariko kuri je sindakabona ku bandi akantu ndabarengeje abandi nuko indirimbo yanje naho iri mu mapiano shobora kuyikubitamwe ikirundi ciwacu hakubitamwe ibicuba canke mu amazina bikagenda neza kandi bigatambika ico nico kintu ndabasumbije ikindi naco nuko mu ma video yanje yose niyambika nkambika n'abantu bose baje kumfasha atayindi intervention ndondeye kandi nkashobora kubambika style zose nipfuza naho ndabambika traditionnel ari mu ndirimbo ya moderne ugasanga ari Wanesi wabo Okay hama tubwira wavuze iby'ibicuba kushobora guta ibicuba mu ndirimbo tubwire ibicuba nibiki hamuduhe n'akarorero uduhe imponjo ibicuba nundi mudiho wo guhibongoza umengo uri kuraririmba
mu bisanzwe n'amazina ari kuyashira mu wundi mudiho umengo uri kuraririmba ariko message uri kurayitanga na cyane cyane uza gusanga bavuga ibicuba babivuga ku nka n'abantu baba bariko barabivugira inka zishotse canke zihodotse rero niho vyaboneka ego duhe nk'akarorero twumve ibicuba n'uburyohe bwavyo nk'akarorero reka ngerageze wantumye ngo tugende turi babiri nzogenda mbure n'umwe nzogenda nzojana na wa mukondo wa ntambara ndende urazi ko atari gatinya shingiro tambuka tugende mukondo kubura ko ntama nkoga mareba yandembera ukajabuka wino ntambara y'umuho camuka ziyamanu murenga juru nahira indanga nahire kuri rusizi sombe ibihugu byose kayengayenge kazanye manda iyo manda ze ntambira gohaye nzigiriya perezida rigwa rukundo yankunze nzora umukunda iceka inkoko mu gushengera bigacika ibikano mu gusera imbere baramuhaya ni perezida nyakubahwa. Hayo majambo muyakura he? Ni ndemanwa vema. None ibicuba n'amazina bitandukaniye. Nimba wumvise amazina ingene avugwa navuze amazina duto turi mu ndirimbo yanje yitwa Uburundi amahoro kuri YouTube iriko mugende muyirabe kandi umusiguzi yaranayisiguye kandi meze neza no kuvuga iyo bijya ajya amazina navuze niyo atangurira iyo ndirimbo Uburundi amahoro. Wumvise amazina urayavuga nk'umuntu umenga ari karagane ariko ukagira speed bivana ingene uyavuga ariko ibicuba ubishira mu guhibongoza nyako kandi navyo nyine ushaka ukavyitondesha canke ukabinyarutsa bivana mu wese arafise style ko babivuga barabizi ego je no kubikaze batubwire mu ndirimbo maze gukora nihe yakuryoheye cyane gusomba izindi ego zose nigoye mugabo nihe yakuryoheye cyane gusomba izindi cy'indirimbo zanje zose ziraryoshe ariko nzokoma ndabivuga hose ndakunda indirimbo mama indirimbo naririmbye yo muvyeyi yitwa mama ko kuyikunda rero mama mama ntagereranwa mama ntavugwa mu izina nayo ndirimbo benshi bagumye banasapotinga banavuga bati mu ndirimbo zose uri kuraririmba indirimbo mama iradusaza iradukoroza mosozi ubwanje igenda nayiririmba vraiment abo turi muri studio barabibonye nararize no muri video vraiment narayikoze video yayo irahari audio irahari ni indirimbo vraiment iryoshe iri mu majambo y'ikirundi yo gutazira umuvyeyi yo guhaya umuvyeyi yo kwerekana agaciro k'umuvyeyi icitwa mama icitwa umuvyeyi yaba wavyaye agaheka canke umuvyeyi agendera ubuvyeyi bwiwiwe kuko umuvyeyi so wavyaye gusa umugana wawo ndi ngo nimba ntavyaye leta yaravyaye umuvyeyi ashobora kwitaho umwana mu bintu byose udashobora kubona wa wundi umwana uri umuntu w'umuvyeyi cuvuga uti no reka ko ari karagivunda mongera irindi nayo mpamvu umuvyeyi vraiment hari hose Imana imuhezagire kandi ibandanye imuhezagira kuva no munsi ekagushika. None imigambi ufise kugira ngo umuziki w'u Burundi ugere kure niyi kuko urumwe mu bantu baririmba urumwe mu bantu bakora bigasobanuka none imigambi ufitiye u Burundi uyu munsi ku muziki ubugeze hanze kuko benshi barakora mugabo biraho nyine urumva ntitujabuka cyane ngo tugere kure nk'abandi bageze wowe mu bandi ugiye kuzana iki gishasha gishasha niteguriye kandi nanabitanguye nuko nifuza ko umuziki ndundi utegerezwa kujabuka imbibe ku rundi rwego rwo hejuru na cyane cyane ndabitanguye kuko abandi sinzi gahunda barimo naho mbona abo nyina bikora neza aho nzogenda nitwaje ibendera ryacu ry'igihugu cy'u Burundi kandi nta n'uzobintanga nzotanguza agahogo kiwacu stage yose nzokurira yo mu mahanga mu vyumve barundi kazi nzotanguza agahogo kiwacu nimba mbanza kubashira mu mayaya dutangure mu mayaya umuzungu canke umuhinde canke umukongomani canke umunyarwanda canke umunyarwanda kazi sinzi umugande abanza je mu mayaya muki wacu tugacereme bigende neza komisa amenye ko i Burundi bimeze neza kandi tugeze ku yindi level nico kintu nifuza narafa passe nari hanze ababizi barabibonye n'umuvuba ndasubirayo ariko ndifuza yuko ngiye kujabuka imbibe ahatandukanye kuko ndanafise benshi bavuze ko bifuza ko dukorana rero batemeye ko shirama agahogo kiwacu ibicuba nkubitemwo amazina nkubitemwo
ariko ngaruke no mujya mudiho nyene mumva nyene ndiko ndaza ko kandi sanzwe ndi muri wo cyo sinzokibemerera mugende muvyumva mesha kazami agahogo kiwacu vraiment ntagashiramo kandi bisobanuke aho mundeke ariko bizogenda neza ntimugira ubwoba. Ego twarumvise waririmba indirimbo nyinshi zitandukanye, waririmbye indirimbo nk'iyitwa mama, waririmba n'iyindi yitwa niwe nobikesha. Ubishobora gute guvuza indirimbo z'isi n'izimana? Byose ndabihuza kandi bigakunda. Ndakunda akantu kavuga ngo almost time. Ubundi kubera iki abastare mukunda kuririmba ivy'isi mukaririmba byinshi mugabo ugasangiye kimwe mutayema akantu k'Imana kamwe? Mwamwibutse ko muri ko murakora amakosa ko Imana izo baturira canke? Oya. Jewe ntabwo mvuga ko umustare aba ivyo yoririmba byose aba ariko arakora amakosa. Kuko ivyo avuga byose abifitiye impamvu n'ubuhamya. Ni message abari karatanga kuko ntabari karavyina canke ntabwo bari kararirimba canke aratamba yirorera. Aririmba biririmbira abantu kandi message si yiwiwe. Aba yayimvire kugira ngo ayiha abantu. Rero kuba yayihaye abantu ntabwo uha abantu ibintu bari butambe canke bari bufiringe navyo uca uvuga ngo namakosa. Kuko uza gusanga umustare ashobora kuba pasteri. Kuko nta kuvuga ko je nimba ndirimba ibi ntabwo ari ubusutwa niko tudatahura. Ahubwo muza kuvyumva ko ari ubusutwa kubera nabiririmbye. Nayo ubundi nawe wewe uri kuranyumva ivyo utekeye muri wewe ufashe nk'ubusutwa muri wewe. Ukorera kuri telefone cyangwa uganira na mugenzi wawe. Nibwo busutwa kuko utabishira ku mugaragaro hama abantu bagukosora. Ariko kubera jewe nubahuka nkabishira ku mugaragaro si ubusutwa. Nimba abantu bashobora kubikunda bakanabitamba ntabwo ari ubusutwa kuko ndabikora kubera ari wo mwanya. Hari umwanya wo kuririmba hakaba n'umwanya wo kuririmba indirimbo z'Imana kuko Imana ni rurema byose kandi idushoboza. Kuko yatanze turanavyumva ko yatanze ingabire isabisabi. None ko ariyo yampaye ingabire yo kuririmba kubera iki? Ntobiririmba nyene ukunyene mu vyumva mutananciriye imanza canke nciriye imanza ikaba message kuri jewe no kuri wewe na cyane cyane ashiramwo n'akaririmbo ko guhayagiza Imana ivyo byo murazi ko atari ikosa. Ego mu mpano nyinshi ufise turumva ko harimo n'impano yo kwambika abantu. Kwambika abantu ni biki? Ikindi kandi ibyo bambika vyitwa gute? Amastiri yo kwambika ibikoresho byose bigenda bite? Ego kwambika abantu ni nkaha jeni yambitse. Jewe ntabwo nabivuze ko no mastire je nambika abantu baje mu clipe yanje canke abaza ndabafashe kuko mu bintu byose no gufashanya. Ni style ziwanje nambika ama costume amakuru yose vraiment atandukanye uje ntabwo uyibura. Tuvuze kwambika rero mu mico n'akaranga by'Urundi ni kwambika abantu amakoti? Oya. Ni nko gutaka umuntu. Kumutaka rero nko kumwambika. N'indirimbo burya no kwambika. No gufata niba indirimbo y'igihugu uburi kurambika igihugu ugishira ku izina rishasha ariko pana rishasha ngugira ubwite Uburundi bushasha no ahubwo kubusubiza kanovera biciye mu ndirimbo kugira ngo yabaye abanyamahanga bagume babuhurumbira biciye mu gahogo wakoresheje canke mu majambo wakoresheje kugira ngo igihugu cyacu kigumane iteka nitekane. None ko kwambika umuntu ndamwambika kugira ngo ahaca hose agenda berewe yaba style nkamwambika costume canke style y'inyarwanda canke y'indundi cyo bita imbega canke iyindi style yose wifuza ndayikwambika n'ukuri. Abantu bambeka abantu tumenyera bafise ibikoresho vyinshi bahagira ibintu biba birukuntu menga n'amacumu abandi ukamengo nibiki we ivyo ntavyuzi ukora gusa ivy'amakoti gusa? Oya nabivuze kuba nambika abantu amakoti naje nkanayambara kuko urana ko mberewe byinshi. No kuvuga ko n'umuntu aje nkamwambika naho beje kuko ndi mu kazi nabivuze ko je ndi umustar w'umukozi. Cyo mu cumbe je ndi umustar w'umukozi. Ndi fighter man muzovyumva no mu ndirimbo. Rero uzoza nejo wombwira ati kura ukampe kameze neza ndakura nkagukansigira ayo bingahe nkabanda bahugira ndondere indi mistari nzohereza abafanzi banje. Bizura byo amacumu we ntavyugira bijya byose amacumu arahari amabakora arahari. Twagomba tubwira ivyo byose uko vyitwa tumenye bavyita gute abantu bavuga ngo kwambika bataramenya n'amakoti gusa abantu bambara canke n'ibindi bantu bambara. Mvuze amakoti ikoti nuko ushobora kuza nkakubwira ati ino koti za kujana n'ishati imeze gutya na karuvati imeze gutya canke agashapura ashobora gukubitako bigasobanuka nkuko. Hanyuma nkavuga intuzenya ikintu cy'imbega nyarwanda zirajana n'udukenya zikajana n'ibitako zikajana n'ibidede zikajana n'ibakora sivyo
ariko ibakora se kirundi ibakora se kirundi kazima wavyumvise yego wavyumvise hama imbega nazo ndundi ni imbega nyene uba wambaye nk'umwami n'icumu ugashirako akazigendera ugashirako umuhivu ugashirako ibitako ndundi vya drapeau du Burundi ugashora gushirako inkinzo ibintu nk'ivyo byose vyamba kugira ngo bigende biterero ni kwitaka gusa ni kwitaka tu ubegwe yaba uri mu rubanza ubegwe abantu bakubone babone ko urubanza ari wagwiteguriye mugabo nta busobanuro bifise ubusobanuro nubwo uko ubegwa ariko ubusobanuro kira style yari yose irafise ubusobanuro kuko nimba uji wanje ukavuga uti nifuza kwambara ino style hari genda nakubaza tikubera ko ugomba kwambara ino style kuko kubabona yambara ni kimwe no kubumenya no kwitambukira n'ikindi no kuba hari umuntu yo kubaza ati no style kweri cyo wayambaye ukabisigura ni hajya animba uvuze ati nyambika style nyarwanda kubera byose ni magiriranire uri umurundi ni kwerekana gwa rukundo ruba ruri hagati y'abarundi n'abanyarwanda nkuko n'abanyarwanda uza gusanga bambara imbega zirya mbega rugiye kura ugasanga ni style ndundi ni kuvuga ko ari wa muco w'u Burundi washitse mu Rwanda nkuko natwe ari wa muco wo mu Rwanda washitse i Burundi kugira ngo tubegwe na cyane cyane biza guhagarara kwerekana imico n'akaranga by'igihugu biba biri mu gihugu kandi biba byavuye mu gihugu bikaja mu kindi gihugu. Urakoze cyane bwana hands up. Hama mu kurangiza dutemo akayirimbo kamwe basi nk'akantu kamwe kakwemeje mu ndirimbo yari yo yose ushobora kuba ufise. Kugira ngo twumve ko atari amajambo gusa. Agacupa nimba kaheze bakongere n'izindi zitekere ryohe gukiri muzima kuko mu kuzimu ntabire yoramenya no nta myaka ijana nibyo tumva ngo nta myaka ijana jagala ku celebrate nta myaka ijana nibyo tumva ngo nta myaka ijana jagala ku celebrate uno musi ni party after party ni bufisi ntambo nawe njira hagati bia after bia digiteka music ongeza gia furbe agiserera Thank you so much. Hari kuri Malengo guys nkuko bisanzwe twari kumwe na Henza nko basura bafise impano zitandukanye kandi nyinshi ndababwira ngo iyi ni Hakim Talks kuri Malengo Media nkuko bisanzwe nimba utaragira subscribe nico giye ngo yikore kugira ngo buri kiganiro cyose kuri Malengo haba biganiro mukunda mu documentaire yaba ya filme yaba ibiki kuri Malengo Movie Official hose irahari nkuko bisanzwe ubwo rero nimba utaragira subscribe ufise ikibazo gikomeye cyane ubwo bikore imbere yuko ndetse ufyonda uvamwo bye bye ciao ciao.